Hello guys, muraho murakomeye. Reka tungere tubahereze ikaze mu kiganiro cy'iwacu arico cy'iwanyu Dr. Love. Dr. Love no munsi tuza kuvugana ku bintu byerekeranye n'amatohoza duheruka gukora, n'amatohoza yerekeranye no ku bintu abahungu n'abakobwa usanga badahuriza ko cyane cyane muri relation, ugasanga bishobora gutuma urukundo rusubira inyuma. Uno munsi ni igice cya mbere tuvuga cyane cyane ku bintu 10 abakobwa bakora abahungu badakunda bishobora gutuma umuhungu yahora gukunda cyangwa yaragufitiye santima ugikoze ico kintu akarokira cyangwa akabivamo yaranafise n'imigambi yo kukudraga akarokira kubera ko kitamuryohera cyane gose. Reka tugende ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere no kudashima. Mu buzima bw'urukundo habaho ibintu vyitwa makado. Umukunzi wawe ugasanga arakuzaniye amakado. Abahungu cyane cyane ni bakunda gutanga amakado. Umuhungu arashobora kukuzanira kado canka kaduka akagutora akakubwira ati jensha kadusohoke tugenda ahantu turyoherwe. Mu bintu bitoyi cyane gose umuntu abashobora gufata nkuko ari ibintu bisanzwe, hanyuma mukaryoherwa hakagera igihe mugataha akanaguherekeza akagushikana iwanyu. Hari akageste gatoyi ko kuvuga merci kukuntu umunsi wagenze, merci kuba wansohokanye, merci kuba wampaye akakantu. Ako kantu urashobora kukanegrija yuko umenga nta kintu kamaze, muga mu gihe uri umukobwa ntugakore. Ibyo bintu birakunda kwa affecta abahungu cyane gose ku buryo yuko ushobora gusanga yaranafise n'imigambi yo kwa avance avuga ati uyu mukobwa turiko turasohokana atigera yumvira gushima, eske uyu muntu arakwiye ko tugumana? No. Akacu usanga yagize iki arabivuyemo, byari ibintu bitoyi cyane. Ikintu kigira kabiri dushaka kuvugana ko ni gukunda gucererwa ku marandevu. Abahungu barazi yuko abakobwa bafata umwanya munini bariko baritegura cyane cyane iyo bafise randevu n'umuhungu, kandi barazi yuko nubwo bafata umwanya munini bariko baritegura barafise ikintu kibafasha gukarikira umwanya ariyo saha. Rero gucererwa kuri randevu y'umuhungu ubigize rimwe n'ibintu bisanzwe, mugabo ubigize kabiri gatatu kane abahungu batangura kuvyenterpreta ukundi kuntu, atangura kwiyumvira yuko utamurespecta, donc comme si amarandevu yiwe yafata aralegere canke umwanya wiwe aguhereza canke utawufata en considération, comme si ufata yuko we nta kintu afise cyo gukora, donc umwanya wiwe ugwiza n'ubusa. Rero mu gihe muba mufata umwanya mwitegura muzi ko mufise randevu, ico kintu muzohore mugifata en considération cyane gose kubera ko kirababaza abahungu benshi, mugabo abakobwa peut-être murabikora nimwibaza yuko bishobora kuba affecta. Ikintu kigira gatatu novuga ati ni nko kutamenya igihe cyo guhagarika, niko no hava mvuga kutamenya igihe cyo guhagarika iki. Mu buzima bwa misi yose hariho abantu usanga bakunda gacupa cyane cyane abakobwa baragakunda, hari abakobwa usanga bakunda gushwana. Ivyo ari umuhungu ntibimugwa nabi kusohokana n'umukobwa w'inzoga canke no gusohokana n'umukobwa w'umushwanyi ntibimugwa nabi, ariko gusa hari abakobwa usanga mu buzima bwabo bwa misi yose ntazi kunywa ngo yigerere, imisi yose asohotse abazi ko ategerwa kugira iki kuborerwa, ugasanga yaborewe imisi yose umuhungu yamamutahanye yaborewe canke anyoye amacupa birakatangura gushwana, cyangwa ugasanga n'umushwanyi mu buzima bwiwe imisi yose ari kumwe n'abantu bagashwana. Mugabo ahantu biza kubera bibi ni hehe? Ni kutamenya yuko mu kwagushwana kwawe uri kurashwana ufise ahantu utegerwa kugarukiriza. Umuntu yakugiriye nabi kumubwira ati ibi warabikoze hanyuma bikagarukira ngaho onye byari ibintu bisanzwe. Mugabo hari abakobwa usanga ibyo batabizi, ari umwanya ari umwe umukoreye ikosa ashaka kubigira ibintu birebire cyane gose, ugasanga ashaka gushwana umwanya munini, cyangwa ari wa wundi anyoye icupa rimwe umva agiye kunywa atari umuntu ashaka kunywa makeyi kumbure basi ataha amerewe neza, usanga ari umuntu yamakeneye kugira kwamaborewe. Ivyo rero birakunda kwa affecta abahungu benshi, ugasanga abonye umukobwa afise comportement nk'iyi vraiment ishobora kumwikoza, ugasanga umuhungu arabivuyemo. Ikigira kane twovuga ni ku bakobwa batagira passion canke ambition. Donc kutagira passion canke ambition, donc kutagira passion, kutagira ibintu ukunda mu buzima wipfuza kuzoshikako. Abahungu kenshi arakunda kubaza umukobwa ati kumbure muri kazoza ubona ushaka kuzobiki. Hari abakobwa benshi wumva ico Imana izongira nico nzoba nico nipfuza. Ivyo bintu abahungu birabakorako.
umuhungu yamakeneye mu buzima bwiwe yuko umukobwa bari kumwe amenye ikintu yifuza kuzoba canke ikintu yifuza gukora, atari babandi usanga umwanya wose ari kuryama filme. Ivyo bintu abahungu ntibabikunda. Abahungu barakunda abakobwa bakora, atari abakobwa baguma bicaye canke baguma baryamye. Kurya abakobwa nabo usanga gusohokana n'umuhungu adafise akazi usanga ari ngorane, bama bashaka umuhungu yamari okipa afise ikintu kimwokipa. Ni nkuko abahungu nabo bakunda abakobwa baronka occupation canke bifuza gushika ku kintu. Ikigira gatanu ni ku bakobwa batigera berekana sentiment de plaisir, donc abantu bama bari hagati na hagati. Wamukorera ikintu akwereka ko aryohewe canke ko ashavuye, wamubwira ikintu akabifata ara légère, donc ibintu byose byamabiri entre parenthèses. Donc ntushobora kumusohokana akwereke yuko yaryohewe nuko mwasohotse, ntushobora kumugurira ikintu ngo akwereke yuko yagishimye canke yakigaye. Ivyo bintu abahungu birabadekuraje cyane gose. Nico gituma mu buzima basaba yuko usohokana n'umuntu, nimba yagukoreye ikintu ushobora kugishima kimubwire, nimba wakigaye kimubwire. Byo bavyiza cyane mwasohotse bakuzaniye proud akunda, mubwira ati "Pra vraiment jewe ntintusha, ntinjohera, mpindurira." Abahungu barakunda umuntu yuguruka bugurukira mu bintu byose. Nico gituma rero nimba yo caractère wari uyifise, peut-être wibaza yuko ari bwo buryo bwo kwigarurira umuhungu, iyo caractère ni kuyiheba, kubera ko birirukana abahungu benshi cyane. Yarakeneye ku confronta canke kuvuga ati gukorana projet yo muri kazoza, akavuga ati no, uyu mukobwa mbona umenga ntashobotse, kumbura akaca yiyumvira ko butanamukeneye no kumukenera, ugasanga arabivuyemo uko nyene, mugabo atarafise imigambi yo kubivamo. Ikigira gatandatu ni kwama wigira umuntu afise ingorane, donc ababazwa n'ibintu byinshi bitagira aho bigarukira. Hari abantu c'est vrai bafise ingorane mu buzima. Turazi yuko mu mafilme twagiye turaraba, twama tuzi yuko hari abakobwa bagira ingorane, hanyuma mu nyuma akaboneka mu Prince Charmant akaza akamukora muri izo ngorane. Ego ivyo bakobwa barakunda kubigira, kumbura agashaka kwikomporta no ku muntu basohokana, ugasanga n'umuntu yashaka kwama mwereka yuko ari mu ngorane, kumbure nubwo yoba zifise canke atazifise agashaka kuzicreya. Ivyo rero abahungu ntibibaryohera. Urashobora kuba ufise ingorane, mugabo kubura umuntu ari plus forte, kumenya kwikura mu ngorane uri mwizarizo zose, ivyo biraryohera abahungu cyane gose. Apana kwama wumva kumengura umuntu wa muri affecté, ingorane zinizi nizumva kumenga wo kwamuzitura uwo musohokana cyangwa umuntu ariko arakudraga. Ivyo bintu abahungu ntibabikunda, birashobora gutuma asubira inyuma kandi yashaka kugira ikigushika ku kintu na wewe. Ikigira indwi ni kwama wemerana n'umuhungu ku bintu byose akubwiye. Kumbure umuntu arashobora kwiyumvira yuko uburyo bwiza bwo guhereza keya umuhungu ari umukobwa, yuko ari uko amwemerera ibintu byose amubwiye, amusabye gusohoka tugende, amusabye kugenda aha tugende. Ugasanga n'umukobwa yarafise rendez-vous n'abagenzi biyo arayaniye kubera ko umutipe basohokana mubwiye yuko bashobora kugenda. Ivyo rero abahungu ntibibaryohera. Umuhungu ntiyigera akunda umukobwa yama mufitiye umwanya wari wose. Ego gutanga keya birakenewe, mugabo kutigera ubu ufise umwanya wiwawe, kumva ko umwanya wawe wose ushobora kuwuhereza umuntu musohokana. Ivyo bintu ni bibi cyane gose, birashobora gutuma umuhungu asubira inyuma atarafise iyo migambi. Rero ni byiza yuko uri umukobwa mu buzima, umuhungu atagupropose ibintu byose ngo wemere. Ashobora kukubwira ati ndashaka ko dusohoka tel jour, hanyuma ufise rendez-vous kuri uwo munsi ukamubwira ati no, ndafise rendez-vous n'abakopine biwanje, turafise ahantu tuzogenda, dufatiye uyundi munsi. Canke yakubwira ati ndashaka ko tugenda aha, ukamubwira ati no, ntibikunda. Ivyo bintu abahungu barabikunda cyane gose. Icambere na mbere byerekana yuko umuhungu bimwereka yuko apare y'umwanya wiwe umuhereza, urafise umwanya wiwawe wihereza wo gukora ibintu by'iwawe. Rero abakobwa ni bamwahora mukora ivyo bintu mu bihagarike, mugabo bidasigura yuko uzoca umugarako. No, panga rendez-vous musohoke, panga rendez-vous mukora ibintu mwategerwa gukora, mugabo ntibisigure yuko umwanya wawe wose ushobora guhebera uyo muhungu. Ikigira umunani ni ikintu cerekeranye ni ku muntu nuko abakobwa bitwara muri societe, cyane cyane nko ku kintu cerekeranye n'inyambaro n'amakwafiri. Muri izi generation za none turazi yuko hari amakwafiri agezeho, inyambaro zigezweho, mugabo hariho inyambaro cyane cyane no muri culture y'u Burundi zidahesha agateka umukobwa.
yego vraiment sindakubeshe canke nitubeshane, hari inyambaro nubwo uyambaye uri muhiri wanyu, papa wawe itashobora kumuryohera, mutoyi wawe idashobora kumuryohera, mama wawe idashobora kumuryohera. Pourquoi pas wiyumvira yuko iyo nyambaro yambaye umukope wawe ishobora kumuryohera canke umuntu musohokana. Abantu benshi barihenda cyane gose ku bahungu basohokana. Abahungu, umuhungu afise umugambi wo kugushira mu rugo, si umuhungu azokwifuza yuko wambara ubusa. Umuhungu afise umugambi wo kugushira mu rugo, si umuhungu azokwifuza yuko wimwesha uko ushaka kose. C'est vrai, hariho coiffure à la mode, kujana n'ibihe ni vyiza, mugabo hariho exagération. Rero umaze kuba muri ba bantu bexagera, s'il te plaît uzomenye neza yuko ubu uri kurirukana wa mutipe yahora agufise ko umugambi wo kugira iki, wo gukorana projet nawe yo muri kazoza. Ivyo bintu muzovyitwararike cyane. Kumbure hari abantu benshi babikora biyumvira yuko ari attirance. Non, attirance sijya. Attirance mu kwikwiza irahari, attirance mu majambo muvugana, attirance mu kuntu witwara irahari. Rero mu vyitwararike cyane gose, peut-être mu bifata nk'ibintu bisanzwe, mugabo biragira ikintu bya affecta kuri kazoza kiwanyu. Iki cenda kijanye nyene nico nyene cyerekeranye n'ibintu by'inyambaro. Dufate ibintu vyerekeranye n'ama maquillage. Abantu ugasanga yisiga maquillage iri très violent, donc ugasanga beauté yiwe yayishe, yisize ibintu ku buryo yuko mushobora no guhora mwibarabara ukagira iki ukamwobego. Kumbure mwiyumvira yuko ari byo byatira abahungu. No, franchement bijya bintu birabirukana. Umuhungu arakunda umukobwa ari naturellement belle uko abameze kose, kubera ko icya mbere na mbere umuhungu kimwereka yuko yiyemera. Rero muri uko kutiyemera kwiwawe mu kwisiga bijya bintu utiyemera, ucu ushaka kumuhunga kwemera wabyisize, oya, bisaba yuko banza kwiyemera hanyuma kugira umuhungu aze kugira iki, aze kukwemera. Kubera ko kwisiga bijya bintu ntibyari bibi, mugabo kwisiga ibintu byinshi vyereka umuhungu yuko utemera ubwiza ufise, ahubwo ushaka kurondera ubundi bwiza buri extra. Rero ni hamwe usanga wabyimenyereje udashobora no gusohoka utabyisize. Ibyo rero biratuma umuhungu yiyumvira ati umukobwa tugira dusohokane atiyemera, kazoza kacu kazogarukira he. Ugasanga umuhungu rero aragize iki, aravuye muri projet mwariko murapanga y'ibintu y'ahantu mwifuza gushika, kumbure bivuye kuri wewe utarubizi yuko wabikoze ari amakosa. Icumi tugira ko ni kwa muri umuntu yigumura muri relation. Ego umuntu yagukoreye ikosa kuri yajisa si bibi. Umuntu yagukoreye ikosa kumva ko mengo udashobora kumwishura si bibi, mugabo hari igihe umuntu bidasaba kumwigumura. Uramutelefone arakubwiye sherindi ku kazi, ukaca wumva ko mengo urashobora kwigumura, ushobore kumara umunsi wose utamuvugishije. No, franchement ivyo bintu mu bihagarike. Kumbure murabikora mutabizi, kumbure mwiyumvira yuko ari umuhungu aca bakunda cyane aje kubasaba ikigongwe akababembereza. No, azobikora rimwe, azobikora kabiri, azobikora gatatu, hazogera igihe bigira ikibimuduhira. Rero s'il vous plaît, menya ibintu abantu bakunda, menya ibintu kwiye gukora mu rukundo. Ibyo bintu byo kwama wigumura umwanya wari wose si byiza. Rero ku bantu bahora bigumura kumbure batabizi, ibyo bintu mu bihagarike, hanyuma mutangure kugira iki, kwitwararika ku gutanga keya no kumenya kuvugana n'umuntu musohokana. Rero byari ibyo twariko turavugana, mbo ibi nibyo twashoboye kubatohoreza. Abantu benshi banagiye bananatubwira ko kumbure hariho ibindi bintu mwe muzi twebwe tutavuze ngahanye. Nibyo rero dukeneye ko muduhereza mu makomantere aho munsi, mutubwire mbega mwebwe ibyo mwiyumvira bishobora gutuma abahungu bagumuka bakava muri relation mwahoramwo n'ibyaye. Ubu tuvuze ku bahungu, ku bakobwa rafa prochaine kuri partigira kabiri tuzovuga ku bahungu nabyo tumenye ibintu abahungu bakora abakobwa batifuza bishobora gutuma umukobwa mwari muri kumwe muri relation abivamo canke yegera inyuma. Murakoze naho gutaha.